ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije ihangiro ryabwo rya nyamukuru ni iryo gushikiriza abenegihugu umwimbu ukwiriye kugira ngo ya ntumbero ya leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi iduhamagarira yuko umunwa wose w'umwenegihugu uronka ico ufungura hamwe n'umufuko wose w'umwenegihugu ngo uronke amahera kugira ngo ivyo bishoboke. Kugira rero ngo bishoboke hariho ibikorwa twama twatunganije haba mu nteguro haba ku rubuga mu benegihugu. Ivyo bikorwa rero nivyo tugomba tubashikirize twaranguye muri ano mezi 6 aheze kubera biri mu migwi myinshi kandi bigenda ari urukurikirane kugira ngo rero dushike ku mwimbu ukwiye kandi ubereye. Hariho vyangombwa nk'uko mubizi uko gahara mu ruganda ntibacure. Icambere nyamukuru hariho kuronsa ifumbire abenegihugu, tukayibaronsa ku gihe kandi ikwiriye no ku giciro kitavuna. Naha mubona twashoboye kuronsa amatoni arenga 34,000 muri ya fumbire fomi twikorera ngaho iwacu. Hariho itoni zirenga 10 zishwagara twashoboye gushikiriza abenegihugu kugira ngo bagabanure ubukarihe bw'isi gutyo ishobore kwimbuka. Aho rero ni kubiterwa mbumba rugo, ariko hariho n'itoni zishika 3,000 twashoboye gushikiriza abenegihugu ku biterwa njabuka amazi na cane kw'ikawa. Ikindi gikenerwa kugira ngo tugwize umwimbu nk'uko mubizi ni imbuto zirobanuye kandi z'akanovera zimbuka. Aha naho twovuga nko ku biterwa mbumbarugo, imbuto zitandukanye ku muceri, ku bigori, ku biraya, eka mbere n'ibijumbu, imyumbati, ibitoki, amateke. Ibi rero bigatuma abenegihugu bashobora kugwiza umwimbu bimwe biboneka.